Yes, nubwo yuko twamaze gushika ku kibuga cy'indege aho turindiye umuririmbyi Dr. Jose Chameleone yamaze gushika mukanya rasoka ngaho onye mu kibuga cy'indege ari ibintu bimeze neza cyane abamenyesha makuru visit Burundi n'abandi batandukanye bamaze kuhagera ibintu biryoshye cyane murabibona ko bimeze neza cyane Van Beach niho izo bayibereye ikora neza cyane muri kino gihe ifise uvuga beach imeze neza cyane itagase isa neza ndetse ariho hazonabera ndetse Amateka ndetse ariho hazonabera na concert yiwe ya mbere imeze neza abantu bameze fresh bakirana neza biryoshye cyane murazi ko mu Burundi uwo mutima mwiza turawufise abigeme beza bamaze gushika hajya bafise agashugwe nyene barindiriye kumwakira zori concert imeze neza Chameleone Abarundi bamaze kuza kumutegera abamenyesha makuru ku maradio ndetse no ku ma TV online abo tusaba tukunze kwita ba YouTuber abagangi bose bibujumbura bahashitse Yeah. Yes, I was. Yeah. All right, so what's next? What's next? The press conference? Yeah. So we go Palm Beach. Yeah, nice again to be in Burundi again. So the show, man, the show time, Friday, Saturday, turn up. You feel okay? Yeah, my name is Chameleone. How do you feel to that? Let's go to the press conference. Chameleone. Yes, of course, tukaba tugiye muri conference do place aduza kubazanira byinshi bitandukanye na cyane cyane mu bibazo tuza kumubaza DJ Paulin yamaze kuja kwivora aramujyanye haza kubera press conference. Yeah, of course, any start TV tuza kubazana makuru meza cyane.
Yes, ko biri kose nibaza yuko tugira tuje muri press conference de presse zakubera kuri Van Beach. Of course urabona ko ari ibintu bimeze neza. Turamwakire ku ncuro na cyane yuko aza kenshi cyane mu gihugu cy'u Burundi gukora ama concert atandukanye. Rero bizoba biryoshe kuri Van Beach. Tugiye kuri imodoka twerekereze muri press conference. Muri kumwe na Star Boys kubazanira amakuru yose atandukanye. Muraza kumenya byinshi bitandukanye vyiyaguye. Mani bahezagire cyane abakunzi ba Star TV.